bakaba bamwita ngo King wa New Generation. Twarasinyishije kandi Kid Ngabirano numwe mu basore turiko turategura neza kugira azoshobore kumurikira Burundi abifashije muri Ngabirano yiwe. Turafise umusore Yan A na atarashobora gusinya amasezerano ariko numwe mu banyamuryango ba Wema Entertainment. Nkuko nari nababwiye yuko umuntu wari jewe ariko ijambo ari wantumye, murabizi neza ko dufise umuvyeyi aduhagarariye akabasanzwe aba mu gihugu ca Australia. Uwo muvyeyi yari kokoye muri duka afise, aravuga ati genda umurundi kazi ariko ndifuza yuko abana b'u Burundi canke abana b'igihugu babaho neza biciye mu bwo jewe nirondereye. Uwo muvyeyi rero Wema Nera niho yaciye ashinga Wema Entertainment. Uyu munsi turaza kumenya byinshi bitandukanye ndetse turaza kubagaragariza ku mugaragaro cyane cyane igisata ca gospel nico kintu tuza kuyagako cyane, ariko amwe mu majambo umuvyeyi yandungikanye icambere kwa rukubaramutsa anabakengurukira abaje n'abataje ariko baronse ubutumire. Mu byo yashoboye kundungikana yashoboye kuvuga ati muri Wema Entertainment mu Burundi mu bisata byose iradukunda Landry ariwe jewe hamwe n'urongoye igisata ca gospel, nawe muraza kumumenya kuko nawene numwe mu bantu umuvyeyi aza gushira habona uyu munsi. Namwe mwese mwagize ico mukora kugira dushike kuri uyu munsi udasanzwe muri Wema Entertainment. Gushika nganda bibutse kandi kuno munsi tuza kuba dufise imigirwa ibiri, uza kuba ari umunsi udasanzwe ukusangira umwaka mushasha n'abanyamuryango ba Wema Entertainment. Umuvyeyi ntiyagejeje aho yabandanije avuga ati nk'umuvyeyi yafashije kugira izi Ngabirano z'urugwaruka zije ahabona, turabashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima. Chizo Simon, abatamuzi Chizo Simon numwe mu bantu baba yagufi cyane, Alvera Muhimbare numwe mu bantu ba director mbere novuga yuko banagezweho kuko mu director asigaye akora ama hits yitwa Jibuda Classic, niwe yamuremye niwe yamuhagari, ariko ndavuga kumurema mu mwuga abo musaba ko mumumera amashi. Chizo ni umusore mbora ngaho. Igituma twashimye kumushimira ni kubera ko numwe mu bantu yagwanye mu biziba, aragwana cyane kugira Alvera kano kanya abe ariko arafashwa n'abandi bantu uyu munsi. Muvyeyi yabandanije ashimira cyane wo bita Justin na Nyama ni mwe abantu bafashanije na Chizo kugira Alvera agume ahagaze neza. Ndibaza murabazi umuvyeyi nkuko mubizi, umuvyeyi afise benshi bo gushimira, ariho nk'uwitwa Giti na Vista, aho se n'abantu bafashije cyane Alvera kugira ashobore kuba ahagaze ngaha muri kino kibanza uyu munsi. Yabandanije avuga ati ntacyo mfise nobaha ariko babandanye bamuntwaza ndetse bamwereka inzira ishika n'idashika, ariko na cyane cyane mu Mana. Umuvyeyi ntiyagejeje aho yabandanije avuga ati sinibagiye abafashe mu mugongo Gahimbare Elize na cyane cyane aho asanzwe asengera mu ntererano idasanzwe babandanya kumuha. Imana ibahezagire yongere ibongerereze n'imigisha. Bavukanyi bamenyesha amakuru mwigoye mukaza kudushigikira, ndabashimiye byimva mutima, mufise uruhara runini cyane muri ubu buzima bwa Wema Entertainment. Jewe ndabafata nka bamwe mu banyamuryango w'iri shirahamwe
rishaka gufasha abana b'igihugu kugira bagire ico bashikako kandi bamarire igihugu. Ivyo dukuramwo vyose nta na kimwe toshikako mwebwe mudahari. Namwe vyoshika mukaba mutakidufata mu mugongo, muramenye neza yuko Wema Entertainment ataho yoshika tutari kumwe namwe banditsi, namwe bamenyesha makuru. Yabandanije ariko cyane cyane muno butumwa buraba bano bicaye hano ati bana bacu Avera na Elize, urugendo ni rurerure, ibisamaza ni vyinshi, kandi inzira nizokwa kwa mazigoroye. Haguruke mwitegure, mwambare inkota n'inyinzo, tuje ku rugamba. Nimwatsitara mukagwa, mumenye ukuntu muvyuka. Ngo nakare kugwa si bibi, ariko kugwa nuvyuke nivyo bibi. Amasengesho niyo azobafasha muri vyose. Nka Eliya umuhanuzi yageragejwe yongerejwe inkomezi, bituma abandanya urugendo rwiwe. Murafata abantu bose nk'abavukanyi, yaba umukene cyangwa umutunzi, uwize cyangwa utize, uwizera cyangwa utizera, uwunyotewe cyangwa uwaze, imfuvyi, hamwe nabo bose bazoza babitura, kuko tutazi ico Imana yatoranije umuntu wari we wese. Ivyo mwaciyemo ni birebire, kahise kanyu buri umwe wese arakazi. Birababere rero icibutso cyo kubana n'abantu neza. Yabandanije abari muri Sekira, donc abari muri Sekira Music, turafise Rinoji, turafise Kid Ngabirano, turafise na Yan adahari. Nawe ntiyabirengagije, yashoye kubasigira ubutumwa nk'umuvyeyi, aho ubona yashoye kuvuga no majambo. Rinoji, Kid Ngabirano, Yan ntitwibagira imbere yacu heza, murambigwe. Ndashima ku bikorwa vyiza umaze gushikako. Imana ibandanye kubakomeza, ibongere n'ingoga zo kubandanya mutera muja imbere, ndetse no kugwana urugamba nk'indirimbo mperutse kubashira kuri rwanje rwa YouTube. Yabatuye indirimbo yashize kuri rwego rwa YouTube. Ndibaza benshi bamaze kuvisita ama platform ya Wema Nela, baramaze kumva iyo ndirimbo. Nagira nongere ndabashimire, nongere ndabipfurize umwaka mushasha mwiza mu vyanyu hamwe no mu banyu. Imana ibashoboze mushike ku byo mwipfuza uyu mwaka tugiye gutangura. Murakoze. Aya mu muhamashi. Aya namwe mu majambo umuvyeyi yashoye kuturungikana, hamwe iyo dukurako canke tukongereza twari kuba tumwubahutse, ariko ku murongo wa telefone namaze kubona yuko ahari kugira icyo ashobora kongerezako, nkeka bivanye no kungere mwashoye kwitabira. Ariko kandi tutibagiye yuko umugirwa uno munsi dufise abana mugiye gufasha bari imbere yacu, ndetse tukaba twashoye gusoma ubutumwa mwashoye kuturungikana kugira dushoye gushikiriza abanditsi n'abamenyesha makuru. Nimba tutabagoye bivanye n'imirimo myinshi muri mwo, sinzi yuko mwo turamukiriza abashitsi, hama nimba hari kajambo mwongerako mugakongerako. Murakoze.